Ku muhingamo wo kwa gatanu igerekezo rya 29 Gitugutu umwaka w'2021 umwanditsi w'ibitabo asanzwe anaserukira Burundi mu gihugu c'Uburusiya Ambasaderi Eduardo Bizimana yaragendeye ikigo Safe Burundi. Ico kigo kikaba kikoreramwo Radio Televiziyo Burundi Bwiza, ishirahamwe ry'urukundo Fondation Femido Jaba, ikigo ndangakaranga Femido Jaba Data Burundi, ishirahamwe Jackin Best Business n'ayandi nka Inabudi Vonikovic, imigambi ya kadondozi y'umuziki w'u Burundi na Misi na Karanga. Nkuko yabishikirije intumbero y'urwo rugendo ngo kwari kwirabira aho ico kigo kigejeje ibikorwa hamwe no gutera intege umuryango w'umuririmbyi Feliciano Minani Nsengiyumva ariwe Femido Jaba uriko urarangurira igihugu c'u Burundi n'abarundi na cane cane mu bijanye n'akaranga n'imico y'abarundi. Aha rero nagomba nukurira bakeze umwe bivuye ku mutima kandi babatera intege yuko iki gikorwa muri ko murakora igikorwa gikomeye cyane kuko muravye ibintu by'akaranga mu Burundi, si mu Burundi gusa mbere muri bino bihe mu bihugu byose henshi kariko karatituka. Hariho nabo bamaze kugata gose muga twebwe Imana iradufasha tukagerageza nk'iki kigo rero muri ivyo kizofasha gose ibi byo kwigisha akaranga iyi myuga ya kera abantu menga bagomba guheba ibyo kubumba canke gucura intambo z'ikirundi zacu kuko uravye intara yose irafise intambo yayo. Urumva nk'ivyo umuntu abishize hamwe bica bitanga ishusho y'u Burundi, umuntu akavuga ati Burundi hariya ababo batamba gutya, abarimiro batamba gutya, abayogoma bo mu Bugesera ugasanga abaragane nabo nyine batamba gutya bo gutyo, ugasanga n'ukuri birameze neza ku buryo bizotuma akaranga kacu kadatituka cyane cyane muravye ibihe turimwo by'ibi ubuhinganguka bumenyi. Abantu urabona ko batuzanira gusama amasanamu y'ibintu bya hariya kure, intambo za hariya kure, ngene abantu babayeho hariya, ngene bambara, ukamenga twebwe iwacu nta karanga dufise kandi tubifise kandi byo guteza imbere. Ibi rero no kuri birakomeye cyane kandi nibaza yuko hari abantu benshi bazovyumva bakabashigikira kuko ni ikintu gikomeye cyane. Burya igihugu kitagira akaranga n'ikibari igihugu. Umwe wese ateza kugira akaranga kiwe kuko turatandukanye mu butandukane bwacu, mugabo hakaba ivyo duhuriye ko n'abandi, mugabo akavuga ati Murundi ujya n'Umurundi akabona nyine ko akabigenda akabyishimira. Jewe mu byo nsanzwe nkora ndi mwanditsi ngira ngo mugabo ataratera intambwe kure atovuga ko nyene amaze gushinga imizi ndani kugerageza ndihata cyane. Navyo nibaza ko navyene bishobora gufasha kuko ndandika ku bitari bike kukaranga nyene nawe nyene ndavyandikamwo nko muri kino gitabo bishasha mpereko kwandika kujanye n'imigenderanire n'ayandi makungu ndavugamwo akaranga bija gaca ndabinywanisha n'iyi by'imigenderanire n'ayandi makungu ivyo bita diplomatie culturelle. Naravyanditseko cyane ngaha birimwo ndabivuga ko cyane. Ndavuga n'ikindi bita nation branding. Nation branding ni ukuvuga hajya uvuga uti akaranga mutima k'umurundi nakahe, ikintu kitandukanye umurundi n'umurundi munyamahanga muhuye. Urabona nk'ubu turi ngaha ushitse muri Amerika hari abirabure benshi dusa ushobora kubona uti irya uzi n'umurundi, mugabo uravye nyene yitwara nyene avuga nyene agira ko acubona uti turasa gusa mugabo si umurundi. Iyo rero ikintu nakibishimikiye ko cyane mvuga ni ikintu coranga umurundi hamwe wese amubonye avuga ati ujya n'umurundi. Naravyanditseko cyane ndavuga ni turavye rero dufatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi turashobora kwiyumvira iyo ako karanga mutima k'umurundi tukakiyumvirako. Iki kigo nibaza ko cyo gufasha. Naratanze intumbero zimwe mfatiye kuri kijya bita ubuntu la valeur d'ubuntu, ndafatira ku
kungena abarundi bakira abandi hospitalite, ndavuga ingene abarundi bakunda igihugu cyabo, patriotisme. Ndavuga nti ivyo bintu byose ubu bifatanya akagenda no muri kahise, hari abantu benshi biguze igihugu cyacu, banavuga mbere twohera kuri ubu isi wacu Pierre Nkurunziza. Hari ikintu kinini yaterereye Burundi muri ibi byo ku Murundi aronka inguvu, aronka iteka. Ubundi naho ndibuka nyakubahwa Ndayishimiye mukuru w'igihugu cyacu yaravuze ibintu bikomeye cyane mu ijambo, sinibuka neza aho yabivugiye, avuga ati umurundi ahari yubahwe, igihugu cy'u Burundi aho kiri cyubahwe, donc uburundi bwubahwe. Murumva ivyo numva menga turiko turahuza, hanyuma nibaza ko byotuma iki kigo naco kivyubakira ko kikabigenderako, kuko murumva turafise ihangiro, turafise abantu bashobora kudushigikira. Aha rero navuze nti aha muri abana ariko ndavuga abantu biguze Burundi mufatiye kuri ba Rwagasore, bandadaye, bajya bami bakera ntari rushatsi shambarantama. Ndavuga nti muri ivyo turashobora gukuramo akaranga kamwe akantu kamwe gashobora gutuma Burundi buvuga tuti turafise akantu twisangije. Ugiye muri mbega nkitangwa iki geography, muravye no Burundi aho buri kuri ikarata ya Afrika buri hagati mu mutima wa Afrika. Uravye mbere n'ingene bucafye umutima rero tukaba turuzi akamaro kawo mu mubiri w'umuntu, niwo utwara byose mu bisanzwe. Udateye amaraso ngo ashike mu zindi ngingo z'umubiri bica bigorana. Aha rero nico turashobora kugifatira ko twavuga tuti Burundi ni umutima wa Afrika. Umutima wa Afrika nawo niwo ugaburira Afrika yose muri ibi byo bikorwa by'iterambere, muri ibikorwa byo kugarukana mu mahoro n'umutekano mu mahanga. Nacaye ntanga akarorero nti Uburundi buhungabanye sibwo bwonyene bugira ibibazo. Hari ingorane mu Burundi, ni umutima urumva ibindi byose, amaguru, umutwe, amaboko bica bigira ingorane. Ibi murabibona, musanga mubibona nk'iyo aha mu Burundi tugize ingorane, muri Kongo ntiboroherwa, mu Rwanda ntiboroherwa, muri Tanzania, muri Zambia n'ahandi hose ushika n'abari kure bose bagashikirwa. Arico bituma rero hamwe Burundi bubaye butanze akarorero bukamera neza, bukiha isura nziza mu makungu, Afrika yose nta nkeka na nyene izoca itora agahengwa. Ntibi duce dufatira kuri igihugu cacu giterera mu kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Mission de maintien de la paix nico bivuga ni wa mwera uviva ukuru gashikira hose, niko nabivuga. Nuko rero urumva ko hari ibintu byinshi twofatirako kugira ngo Uburundi tubuhe izina mu makungu twisangije, kubyo bavuga bati abarundi naba barangwa n'ibi. Ikindi gikuru gihambaye navuze ko nibijanye n'ingoma. Ingoma nabonye na hano namwe murazishimikira ko cyane, nakaranga kacu, nakaranga ko Burundi gakomeye. Ingoma jewe navuze nti muravye ingene abantu bazivuza bagashiramwo nyene inguvu bikaryoha umudiho, byerekana yuko abarundi turafise ishaka, turafise inguvu dushobora gufashisha abandi, hanyuma tukubaka igihugu cacu ubwa mbere, hanyuma tugafasha n'abandi bakubaka. Kubera izo nguvu dushiramwo biraboneka yuko abarundi dufise mugabo dufise akantu twisangije, la vivacité dushobora gutuma abandi nabo babona bati bajya abantu simple vivant. Voilà, nivyo rero nibaza yuko muri ibi nkora ndabona ko hari ibintu byinshi duhurizako, vraiment duhurizako muri bino nandika, hariho byinshi duhurizako. Hanyuma yakaranga ndakagaruka ko no muri iki gitabo kigishasha les fragments na ntuze ya mbere
navuze kuri ku muvyeyi wanje kuko mvuga nti akaranga ibitwigisha byose ni kwigisha yuko umuryango ari ntayigayezwa, ari ishimikiro rya vyose. Umwana kubaha umuvyeyi, umuvyeyi akubaha umwana, abubakanye bakubahana, kuko iyo mu rugo bimeze neza n'ahandi bica bigenda neza, ari mu muryango, ku mutumba, muri komine, muri province, hamwe no mu gihugu cose, kuko niyo shimikiro rya vyose. Ejo ntiwogenda ku kazi waraye urasinda n'abana mu rugo ata mahoro ahari, nawe ntaco ushobora gushikiriza igihugu, ntibikunda. Ushika ngaho mu biro urumva waraye udasinziriye, utangura gusinzira, ugenda ushavuye, uwo muhuye wese ukamuryabumba. Hanyuma rero ico gihe urumva n'ivyo baguhaye amadosiye bavuga ngo ukore ntayo ukora, kuko ntuba ufise umutima uri hamwe. Nico bituma rero mvuga nti urukundo mu miryango, mu bana, mu bavukanyi ni ikintu gikomeye cyane. Aha rero nanze kuri umuvyeyi wanje, ngira ngo ndaza kubasigara kino gitabo, abishoboye bazobisoma, hanyuma abana batera iteka abavyeyi babo, kuko natwe baraduteye iteka, baradufasha. Jewe sinagize amahirwe, yaramfashije, arandenza imitumba, ndiga ndaheza, mugabo yitavye Imana ntari hafi. Igihe rero Imana nayo impereye iteka ryo kuba nshobora nanje kugira ico mfashije, nawe abatahari, mugabo navuze nti reka nanje namutera iteka muri ibi, ndamuvuge uko ari, hanyuma n'abandi bana nabo nyene bazovuge abavyeyi babo, kuko umuvyeyi ni ikintu udashobora ntaco wo mukaba. Ivyo rero navyo nyene biri muri ibi by'akaranga n'imico, kuko Murundi, umwana w'umurundi, urupfasoni, kubaha abantu, kubaha abavyeyi ni ikintu gikomeye cyane, kandi ni inkingi y'iterambere mu bisanzwe, birafasha mu iterambere. Hanyuma naravuze no ku bandi bana rero, abana usanga batashoboye kugira Imana ngo babe abavyeyi babo, canke nararavye iyo ndi hano mu mahanga, hariho abantu bagiye kwigayo bagataha basizeyo abana, ntibashobore kubazana mu nyuma kubera imvo zitandukanye, umwe akagenda hariya undi akagenda hariya, bakibagirana. Mugabo nabonye yuko naho bidahera, umuvyeyi ahari aguma yiyumvira ati hariya nasizeyo umwana nawe nyene nuko nyene. Narabonye rero abana batari bake hariya, hariho n'abavyeyi batwituye kugira tubafashe kubaronderera abana babo canke babandi b'abagenzi bazimiriye hariya. Turagerageza hari abashoboye kuboneka, bashoboye kuboneka, kandi cyane bagira no guca baza mu Burundi bakaza kuramukanya, ugasanga biraryoshe rwose. Abo bana rero nasanze bafise ingorane rwose, kuko ntibafise icirore birabamwo, ntibafise umuntu bibonamwo ati urya n'umuvyeyi, urya ni umuntu wiwanje n'umuntu wiwacu, kuko hariya bari urabona Abarundi turirabura, akababyarana uwo mwana n'umuzungukazi. Uwo mwana azari hagati na hagati, ntaba yera kandi ntaba yirabura, ari hariya bamwita umwirabure, aje no nibaza ko natwe dushaka tumwita umuzungu. Ugasanga rero umuntu ari hagati na hagati atagira ahahagaze. Iyo rero adafite umuvyeyi amwitaho, aca mwemeza ati wewe Umurundi wiwacu, usanga bamerewe nabi cyane rwose. Mumenya ko Ambasaderi Bizimana ari inshuro igira kabiri agendera ahakorerwa ibikorwa by'amashirahamwe yashinzwe n'uwo muririmbyi Femido Jaba.